neva n'umuntu adashaka yuko urwaruka rw'ubu rukura nk'uko yakuze. Mu gukura kwanje narahomvye, mugabo kubera namenye uruhombo ndashobora kwiga ingene no kwihombora, arico gituma shaka ko mwebwe mwunguka mutarinze guhomba. Turazi yuko umuntu ugira ngo ashikane imyaka 50 ari umuntu ahatangura kurya ivyamwa, akora kuva ku myaka 18 gushika ku 50. Jewe rero nuvuga yuko nari maze guhomba imyaka 18 yo gukora nkorera kazoza kanje. Uhomvye imyaka 18 mu myaka 32 yo gukora, murumva yuko gwari uruhombo rukomeye. Natanguye kwiyumvira none iki gihugu kirimwo imvura, iki gihugu mbona kirimwo abantu b'abarimyi, bigenda gute kugira ngo basonze? Ntangura kwiyumvira ico tuma abantu bafungura. Ico gihe none natanguye kubigisha yuko ushobora kuvoma amazi mu mwonga, ugashobora kuvomera ibitegwa vyawe muci. Muribuka amajambo nagenda avuga kugira ngo tuyibukanye. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko iravyara inka mu mwanya mutoyi. Muribuka ko benshi barantwenze ngumva uwo mugabo ivyazanye nibiki. Naguze ndabisubiramwo ntihagire umuntu yiyumvira ko adashobora gutunga, inkoko iravyara inka. Ico cigwa ndacigisha gushika urwaruka rwumva ivyo ari byo n'abana bo muri primaire gushika bavyumva ko inkoko ivyara inka kandi umwanya mutoyi. Wiyumviriye uruhombo wagize ugashaka kurukurayo n'ingoga, ukora ivyunguka n'ingoga. Nico gituma nabwiye nti orora inkoko, worora ingurube, worora inkwavu. Rima, urimye uca wimbura. Uburimye n'ubworozi nibwo bwonyene bushobora kugukura mu ruhombo. Murazi rindi jambo nababwiye, duhindure ivyatsi bitaribwa tubihindure ibiribwa. Aho hose benshi ntibabitegera, mugabo hariho abaca bibona yuko uhinduye ivyatsi bitaribwa ukabihindura ibiribwa, bikingira ibidukikije, ukogera ukabikuramwo imfungurwa. Ayo n'amajambo ngenderwako twagendeyeko. Uko bwaca siko bwira, urwaruka rutangura gukorana bukebuke. Ndababwira nti turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ico gihe narabivuze, iryo jambo narihereye mu ntara ya Ngozi ya kera. Nca nigisha urwaruka kuja hamwe, umwe azana inguvu afise, uwundi zafise n'impano, batangura kuja hamwe baca basanga bwa bundi turi kumwe twese birashoboka. Mbega mwoba kumwe mwese muri mu ngwano? Ntibikunda. Muri mu ngwano mwese bamwatatanye, muguma mwiruka, muturatura, ntushobora guteka umutwe. None mwoja hamwe gute ko bidakunda? Mbega woteka umutwe gute ari mu ngwano? Ivyo vyaradukujije. Noneho rero aho mbere kizigenza hoho mwarabibonye, nazanye icitwa leta mvyeyi, leta nkozi. Kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegerezwa gukingira abene gihugu, bakumva ko atakarenganyo kahari kuko umuvyeyi ntarenganya, ategereza kubakingira kurya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abene gihugu bose bakora. Kandi twese tuvuye hasi, muravyibuka nabitanguye mu 2020, murabona karusho nuno munsi tumaze kuronka. Narasubiriye ndaraba nsanga urwaruka rwose aho naca baririmba ururimbo rwitwa chômage. Igitero yari chômage, icitabirizo chômage. Ncafata urwaruka rwize rufise amashuri menshi, muravyibuka retraite de jeunes diplômés de haut niveau. Turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage tworikura gute mu rurimi rw'urwaruka mu Burundi? Mwese mwaraterera ivyiyumviro kuko umuti ntuva kundi muntu uva muri wewe nyene. Tugiye hamwe twaratoye umuti, turugwaruka rw'incabwenge. Niho havuye uwo mugambi payeje. Murazi ko ariho wavuye umugambi payeje, uburatanguye. Naho watanguye umeze nk'ucumbagira,
ariko buke buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose umugambi payeje urarama. Sinovuga nti ndababaze nti tugezehe, ntaho nzi, nimwe muhazi. Ntaho nzi aho tugeze tugenda mu iterambere, nimwe muhazi kuko nimwe muraba aho mugeze. Ariko ico nobabwira, muri gwa ruhombo nagira mu buyabaga bwanje, naje nagumye nteka umutwe ingene nihombora, ingene nkurayo esheke nshobore kuduga. Sinipfuza yuko urwaruka rw'Uburundi ndetse n'urwaruka rwa Afrika rwoca muri izo nzira je naciyemwe, narumvise ko ari uruhombo. Intambara narayigiyemwo, jewe ntawantumiye, murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi, ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntipfuza ingwano muri iki gihugu cacu, kandi n'ubu ndabatangarije, umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izoheriwe ihereriwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara izoheriwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero rumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe gwaruka muva mu bihugu bitandukanye, nagira ndababwire yuko intambara nimbi, abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma nabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix, mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara tuyivemwo tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene. None ni kubera iki tuja kugwanya utari umwasi kandi hariho umwasi twogwanya? Urwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi tugwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha, ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi, muze mumenye yuko tazopfa tuvuye naho turi. Twanye umuntu wese aza kutubwira ibindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi no gukora. Imana ikire mu muntu, yamuremye imushira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si, ishiraho ibikwiye vyose. Nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi. Izo telefone mugendana ziva mu butare, izo modoka zose ziva mu butare, izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti vyacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye umutahe, ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Urwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega ni bibi. Urya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge. Uno musi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokiteri wa mbere yigishijwe n'umunande? Umudokiteri yitwa ngo iki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Urwaruka rwo mu Burundi rurabizi, nama ndiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi, bose bavuga bati ni ciza. Ni none ko murota visa y'Iburaya, ko murota visa ya Amerika, ko murota visa ya Dubai. No kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe. Mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa, no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze. Dushaka kugenda ahantu hari amaserivisi, ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi, ntuzopfa uteye imbere. Kugira utere imbere utegerezwa kwiha. Shaka yuko urwaruka rero rwose rwa Afrika n'urwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto. Gukora rero no gutangura uno munsi. Dutangure uno munsi, ntidutangure dutevye. Mwumvise uwondi, mwumvise aho naciye, sinshaka ko mwohaca, nshaka yuko
duca mu nzira igororotse. Nico gituma nzokora ibishoboka byose kugira ngo rwaruka rwacu rube uruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse. Anje ambwira indongozi z'Uburundi zose ntitugire uburongozi bugoyagoya, tugire uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose, kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana.